Fondation igiteramo kidasanzwe cy'urukundo mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo gufasha umukinyi wa Ninde Adrienne Nahimana kitwa n'amagara n'umuvyeyi w'umuririmbyi Chancho Amis. Ishirahamwe Fondation Femido Jaba rirabazaniye igiteramo cy'urukundo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 22 Kigarama ku kibuga ca basketball aho ni ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Ico giteramo kidasanzwe kizotangura guhera igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo kikazoba kiremeshejwe n'abaririmbyi bavuye mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu. Orchestre na Karanga, Orchestre Akiwatu Band, Umuduri Gospel, Sugar Team, hamwe n'abandi bazoba bahishikiye. Kwinjira na kanoti kamwe gusa k'ibihumbi 200. Abifuza amatike mwoyagurira hakurikira mu ntara ya Gitega naho hazobera igiteramo. Amatike azogurishwa ku munsi w'igiteramo kuri uyu wa gatandatu tariki 22 Kigarama kuri tena ya basket kuva isaha 5. I Bujumbura amatike agurishwa iminsi yose ku cicaro ca Fondation Femido Jaba kiri muri Rohero Avenue de l'Amitié numero 8A5 iruhande ya Radio Isanganiro kuva isaha 3:30 zo mu gitondo. Ingozi amatike agurishwa iminsi yose kuri agence ya Canal Plus imbere ya Hotel Sangwe. Mufise ico mubaza hamagara kuri 75 31 43 24. Urukundo nugufasha abandi kubaho neza. Kaze mwese dushigikire bene wacu. Fondation